mu kibano inshuti zawe zavyakire neza kubona Fanny nyene bishitse agakora akantu nkako kamateka cyanye nyene ni vya bindi vyiwanya twarakuranye turamuzi bane vyiwe ntago tukibe hururumbiye cyane byari bimeze gute mu babanyi mu bagenzi bawe bavyakiriye neza cyane bagumye muri vya bindatu uwo ngo nuwo muri quartier Icambere cyabaye baratangaye na muri filme ugwanko gushirura hari kandi ugwa gwankorozanwa n'abantu muba mwarabanye ni kigano twakoranye na Joachim Rafa Pass aravuga ati abantu nafashije abantu naciza hagaragara uno musi nibo bashaka kundoga bashaka kongerera nabi uno musi vavayo barimwe mu bantu baba bariko biruka kuri Joachim kugira bamuroge canke bamugirire nabi Yes, kandi baramutse abakunzi ba Star TV iyo mva mukagira ndazi ko muri benshi mudukurikirana ndetse ndazi ko muri benshi mukunda ibikorwa byacu ndetse mwana bikunze turi genekezo rya 13 ukwezi kwa gatatu harabagwaye harabakomeye abagwaye reka tubifuriza ati Imana nibaza yuko ibabona ndetse umuganga wa mbere mukuru ni Imana yacu Imana dusenga abakomeye nabo babandanye guhezagirwa imirimo yabo imbandanye kugenda neza cyane amazina yanje ni Starboy the Sheep. I like to support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only kugira tubandanye gushigikirana muri gwa rukundo. Tuba twifuza badushigikira kubera ko ivyo dukora twifuza ko bigera akule. It's another day, another chance, another blessing from God. Kuba tuhari, kuba turi bazima. Mugwe mga Star TV ndi kumwe numwe mu bigeme ushobora kuba utamumenye. I think nibaza ko ari ijya kabiri dukorana ikiganiro cyangwa ijya gatatu kwera ko twari bwakorana ikiganiro ari umwe wenyene ariko no munsi nibaza yuko turi kumwe mu bwa Star TV. Reka ndabasuhuza abakunzi ba Star TV mwese ko muradukurikirana. Imana ibahezagire cyane. Sava? Sava. Umeze neza? Ndashima. Bamwita Vava kuva muri Inkinzo TV. Hajya kubamenye Vava muri Inkinzo TV bamumenye kuri hezina. Sinigeze mpindura izina. Bamumenye kuri Vava nyene. Kubera iki utigeze urihindura? Ubundi iyo umuntu yanditse sinema hari gabita ba Anita ba Goreti nandi mazina atandukanye ariko we washimye kugumana Vava. Cyatumye shima kugumana Vava. Akenshi dukurikiranwa nabi wacu. Abadukurikirana n'abatuzi kumbure nahindura izina akambura muri kamera hegihe atazomenya ko ndi Vava ako niyumva Vava azomena kari jewe nyine niyumva Vava azomenya ako ari wewe ramuza abakunzi ba Star TV imbere ko tutangura ikiganiro kwera ko dufite byinshi tuza kuganira dufite ibibazo byinshi tuza kubabaza na cyane mu byishure kwera ko no munsi muri ngaho nk'aba invite ni muri ngaho nk'abamenyesha makuru muraza kubaza byinshi muraza kutubabarira byo tuza kubabaza byose nibaza ko muza kugira icyo mubivuze ko ramuza abakunzi ba Star TV dene tubandanye ikiganiro nkuko twama tubikora cyangwa nkuko bisanzwe karibu sana. Asante. Abakunzi ba Star TV bivanye aho muherereye gake cyangwa mwiriwe turabaramutsa cyane kandi twongera tubabwiye yuko tubakunda cyane mwongera mubabwire ko mubakunda cyane. Umunsi mukuru wa Roy Mars barumeze gute kuri Vava na cyane kuri umwigeme tukunda kubona mama bawo himbaza ndetse nabigeme. Umunsi mukuru wa Roy Mars kuri Vava byari bimeze gute? Ni igiki cyabaye atari yiteze ko kiza kuba kuri uwo munsi na cyane ko dufite byinshi twifuza gukora cyangwa twifuza kuba kuri uwo munsi. Okay, umunsi wa Roy Mars ndetse no kuri Vava ni kuba kenyezi bose cyangwa buri mwigeme wese byari ngombwa yuko aharanira agateka kiwe akaryoherwa n'agateka kiwe. Icyane zireje kuri jewe nuko nicaye hamwe n'abandi benshi abigeme benshi n'abamama benshi byukuri uwo munsi bari barunezerewe cyane abari baryohewe cyane biraryoshe rero ko haba umunsi umwe mugahura hamwe muri abantu benshi mugasangira mwese munezerewe. Okay, biraryoshe ko dusangira n'abandi turi kumwe twese tunezerewe. So wari umunsi mukuru mwiza ariko kenshi nama nibaza ati kubera ko umunsi mukuru w'aba papa nawe utahaba haba w'aba mama kumbure twega ba papa sinzi ukuntu twacha twambara muri ico gihe. Okay, kumbure ko ndabyumva nuko aba mama bafise bashizeho umunsi wabo kuko hariho benshi batigera
bo bemererwa gusohoka bemererwa kugira iki muga kujya musi wabo abagabo babo aravuga ati genda je nushakura akagenda akicarana n'abandi ariko umugabo imisi yose afise uburenganzira bwo kwama yanezerewe bwo guhura n'abandi bakicarana abo mama kenshi baba bambaye ibitenge ku munsi mukuru w'aba mama harabashonesha amakanzu canke bakambara maribaya canke bakambara ibitenge canke ipataro ry'igitenge ndetse na nyene cyubahiro yari yambaye ishati y'igitenge nk'ubu ubona bishitse hakaba umunsi mukuru w'aba papa ubona two kwambara gute nk'aba papa ubundi umumama ikimuranga n'igitenge kwambarira ibaya igitenge ibintu bisa n'ibitenge yashakaga kuri kanzu canke ipataro biba bimuranga nk'aba papa ubona twose twambara iki ikiranga aba papa ni costume egereza kamikro kosha twiyambara amakostime mucamambara amakostime kubera n'abamama barambara amapataro mwambara umva ntatandukaniro ryo bari hari ako habayeho umunsi wanyu namwe tiza mbona mwo kwambara costume niho twamenya abapapa bari yes tiviza two kwambara amakostime nibaza ko uno munsi rumwe mu bigeme bavuye ingozi kandi urumwe novuga waciye mu maboko ya ba Joachim ndabona bashagi hari ya comedy bamwe mu bantu babishobora neza cyane twarabonye ba Kersi muri filme baca kwa Joachim twarabonye ndetse na ba Fefe Frerise turabona nabandi batandukanye ba Berize ingozi aro n'uwitwa Gentil woje ntago twari tumenyeranye kubera ko twigeze dukorana ikiganiro so uno munsi nkavava nawe waciye kwa Joachim ni n'ikigano twakoranye na Joachim rafa pasa aravuga ati abantu nafashije abantu nashize hagaragara uno musi nibo bashaka kundoga bashaka kongerera nabi uno musi vava yo barimwe mu bantu baba bariko biruka kuri Joachim kugira bamuroge canke bamugirire nabi ubundi Joachim kuri vava yo bavuze iki Chambere novuga imbere yuko mvuga ibindi byose nuko noshimira Joachim hari hose ahubwo yubahwe n'umuntu w'umugabo hama kudashima canke kwifuza kugira nabo wakugiriye neza ni byinshi biba navuga kenshi mu Barundi ujya umuntu akugiriye neza kumbure hajya ushitse wahashitse kubera we niwe yatumye uhagera n'umuntu wese yaba yarakumenye ni kubera we yatumye ugera aho ugeze rero intumva zamaho n'intashima zamaho wifuza kuba yogera nabi Joachim ndazi abenshi benshi bakina amasinema bavingozi bava n'ahandi hantu niwe yabinjije muri sinema niwe yabibashije cyane ingozi ingozi harabarozi benshi nye bundi muza gukina filme bamwe ari abarozi batangishana ibinse gute oya ni mutubwire nyine kugira muduhukuri bo ikintu ca mbere ni shari uwifuza wese kumuhayo muhasi umuyogira iki ni kubera inzigo kuko arabona nubwo yamwinjije muri sinema agatera imbere akaronka n'abandi bamufasha atari Joachim aguma abona ko Joachim ari hejuru yiwe kuko umuntu yaguhaye inzira akakwereka intango ntuzigera uba hejuru yiwe uzokama uri hasi yiwe Basha bagerageza kumuroga kugira ngo aje hasi yabo nabo baje hejuru ariko n'ufite turafise ba Kersi Dinette turafise ba Fefe turafise wewe Joachim Ship star boy yo wagwan vava mu kiganiro ari kuvuga ngo ari we yaguhaye uburozi sha turi gukorana ikiganiro ubundi nuko telefone yanje igira izime buriya ngo niwe yakurotse Hola. Bimeze gute musa none? Ubundi ngo barakurembeje uburozi no kumagara ngo buza bwarahageze. Oya vava ari kukuvugira shandi kumubaza umuntu yakuroze kugira aca mumbwira. Na Abel ndo baramuroze amakuru ndazi ko yavise Abel ndo baramuroze nawe reka twikorera ikiganiro na Vava ibindi turabisubiramo yes turi kumwe na Vava uno munsi turafise ba Kersi ba Fefe na mwebwe na ba Gentil n'abandi batandukanye kuri yo yugerageje kuraba abantu mwakoranye umuntu ubona ukavuga ati umuntu yaba yararoze Joachim umuntu wikeka ukavuga ati je nka Vava ya mukobwa ndabona nyene umenga Kersi yarakoze Mariage yarakoze ubu yifitiye umugabo ba Fefe
nabone nibaza ko vuba bazokora ubukwe namwe mukora ubukwe ibintu bigende fresh nyene bise neza birashika ukike ku muntu ati umuntu usanga ari we yakoreye ko Joachim sha munabo no kwikeka sinibaza ko bare mu bakobwa oya usanga atari bo sawa bakobwa kabisa hababuze iki se kugira wikeke ko ari abakobwa ubundi abo yafashije menshi n'abakobwa ubundi abo yafashije n'abakobwa harimwo n'abahungu ariko akenshi uzoraba abakobwa bose yafashije nta numwe batayaga nta numwe batavugana kumbura no kutaguma babona muri vya bikorwa ubundi baranayaga cyangwa ni vya bindi Joachim aguma avuga ngo yari abana benshi agasohora ama video kumbure tukavuga ati kumbure n'abari abana akinisha byo babishika kabikorako kuri vava hari umuca bifise ko sha akazi n'akazi sinibaza yuko boss wawe mworyamana ukabandanya umukorera akazi kina n'inzara batwara hajya kwa Jeremy muri Sangwe de nyene agaca saburusha madame ati genda manutse mu gisagara ca Bujumbura ubundi anafashe na bamwe bakinana urumva na madamu wiwe aranakina yoryamana n'abakinisha gute kandi n'umugore we tuba turi kumwe ariko si minsi yose ariko akenshi aba hari mu bikorwa ariko ndizaneza nabo yariye nabo yivugiye Joachim uzubivuge none we ntago yakuriye we nako caciye aho yareka caranse nico nako caranse gufata inzira cyo kintu kiragoye kukibwira umukozi wawe kuko kenshi umukozi usanga yubaha umubosi we ariko ngo kenshi narigera kumva makuru ati Joachim ngo araza kagusomesha akakubwira ati ngo nzokwigisha filme ngo manzi ukora akantu manzi kubita uduturo nka dutatu twirukange tugere mu Kanyosha hama tugaruke muri sinema uzoca uyihitinga ndibaza bariye hiti nk'iyo ntaho bashitse byarangiye iyo birukanze birangira atamuzanye no muri game arabo je numva ni nabo banamuro numva ngo harabo yabwira ngo twiruke mu Kanyosha ituro nka zitatu nitwagaruka tuzoba turangije ntavyo nzi sinzi impamvu ahubwo ko utikeka ku bahungu oye eka Joachim kwigamba avuga yuko yavutuye abana arakubita Cross arakubita ubuturo yiruka 21 November yose uri harabo bibabaza hako n'abahungu biraba bakura bizi birababa ko mu gihe umuhungu yoba yumvise muri babandi yavuga yiruka ko amaturo harimwe uwiwe akavuga ati no mugabo je no mukorerako bo birumvikana ahubwo nyimba acungira impande zose abamuhasumuka ari abariko barahiganwa nabo cyangwa abo yatwaye abasheri babo Yes, uno musi mvuga ati filme y'inyengozi canke reka mvuge Burundi muri rusangi kandi wongera ugakorera ingozi kuri vava hari ico imumariye mu buzima bwe bwa misi yose canke ni kwiryohera gusa nyene bikaba birangiye kuri jewe filme ni ikintu ca mbere cyanyigishije kuko nanje ntaravyinjiramo ibintu byose nabona ko ari imikino ariko hariho byinshi dukina ukumva nk'umuntu arakubwiye ati wakinye ubuzima bwanje deja n'uwo muntu nta n'uwozi ariko uriko uramukinira ibintu byamubaye bisigwa ko hariho abantu benshi bafise intimba ku mutima bakabura aho ziserurira ariko yabonye umuntu yakinye filme bigasa n'ivyo ariko arabamwe mu buzima kumbura nawe haravuga ati sije mfise ingorane jenyene ndafise abagenzi sije mfise ingorane jenyene hariho abo dusangiye ingorane ahubwo nanje reka nikomeze mu izi ngorane ahubwo ndanazivemo kubera yabonye yuko ingorane bazisangiye ari benshi bavuze ati filme nazo ngo zitanga abagabo nyene ngo bakaboneka aba bafise bose babakwiye muri filme warababakurayo nyene ugasanga kinye filme ahisa ronka umugabo fya umuntu wese afise igihe ciwe afise aho kumukura afise inzira nyinshi inzira ni nyinshi ku Mana ufise kumukura muri filme kuko wagenewe kuja muri filme hariho nabifuza kuja muri izo filme bikanka kandi babishaka urumva umugabo ntava muri filme oya hajya vava hariho scene yoba yarakinye bikaba vya vrai nyene bariko barabikina nko gufyina agasanga vyabaye oya nta nimwe ubundi nyene muba muri gukina ubundi tuba turiko turigisha ariko bakunze kuvuga ati gufyina kuvamo gufyina
rimwe na rimwe birashika hariho nk'amasene kenshi akunda kuba iyo ukinye ufise inda akeshi birakunda gushika bikakubako ugasanga nyene byabaye birabaye igihe wari kurabikina yari mikino ako bikarangira bibaye ugasanga nyene inda wayitwaye numva ko biba byabaye gufyinata nyene ega we bavuga ati ngo gufyina kuva mu gufyinata oya ahubwo ubu uri gukora icyo wakoze icyo wakinye nawe ngira kumbura uraje hanze ukavuga ati bimwe nakinaye kandi abikine ndabe ko bikunda ugaca wigereza ko ugasanga birangiye ukapfutura nyene ugasanga birangiye nyene byabaye bikarangira nyene bikarangira watwaye woza isabune bikarangira umesuye impuzu yes uno munsi muri filme Joachim yaravyivugiye na Shagi comedy ko hari ugwanko rutuma mudatera imbere mugere kuvyo mwifuza kugerako uno munsi nka Vava tukumenyere muri iyi nkinzo nibaza ko atahandi turakubona neza uri kurakinira nta gwanko muri filme ruhari uko yakwiga kwa Joachim arayoshora kwakirwa n'ahandi cyane harabacigira yuko batamuzi ubungubu gushikana uno munsi bo ndabona muri filme ugwanko gushira urahari kandi ubwo gwanko rozanwa n'abantu muba mwarabanye kuko ashobora kuba no musi yari kwa Joachim nkagenda nko kwa Fanny bigatuma nja kuvuga Joachim nabi kugira Fana mubone nabi kugira nanje anyinjize muri circuit urumva rero ugwanko ruracahari kandi nico kintu cyambere kizotuma abarundi dutatera imbere Joachim aje kuvuga ijambo ati na Abel baramuhaye isumo muri no minsi bo barageramiwe Joachim Fanny Abel nibo bantu mbona mu cinema ko barabikora neza niyo mpamvu keshi abari nyuma yabo bashaka nabo baje hasi kugira baje imbere yabo kandi wo rubanza rwa Fanny ntago wagiyemo kandi Fanny muva hamwe ibukeye hawuze ikigashi so umutima mubi nari nafatiriye numva no baza kino kibazo mu karere muherereyemo novuga yuko mwakuze mubona Fanny baruta mukira abana murabona Fanny ivyabaye kuri Fanny umunsi ubwa mbere hagaragara ifoto ndazi ko ari benshi bakubajije nk'umukinyi wa film ati mbega ivyo tubona kuri Fanny n'ubuzima tuzi yabayemwo nivyo canke sivyo izo message zaraza kuri Vava bo abenshi abo bakuranye abo babana abamuzi intango yiwe akeshi babona ko ari film ari karakina ukwambikwa impeta ukugira ibintu byose yakoze babonye ko ari film ari karakina ndazi n'abantu benshi kugera ubu unya kuri Mariage iyo batabonamwe papa we na mama wiwe bari bazi ko ari film ari karakina ubundi bavyakira gute ko ari filme kandi gukora Mariage nyene c'est normal bavyakira ubundi bivanye n'ubuzima yaciyemo bubi babona yuko atahana azogera hakimana ifise igihe yari yamuteguriye ashobora kugira Mariage nawe akaba hatuje akabana nuwo akunda nuwamukunze akeshi bazi umukobwa avyari iwabo kadashobora kuronka undi cyane ko Fanny Lavine asangwa afise abana batatu bazi yuko rero atoronka umugabo amukunda naho gukunda si kuvuga ngo numugore gukunda n'umutima ubundi kuri Vava reka tuvuge ko byamushimishije kubona ati Fanny Lavine akoze ubukwe ndetse bikaba official vyose buri kintu cyose ndetse na Fanny Lavine ubwiwe yarabigaragaje aravuga ati mana uranduhuye mu kibano inshuti zawe zavyakire neza kubona Fanny nyene bishitse agakora akantu nkako kamateka cyane nyene ni vya bindi vyiwanya twarakuranye turamuzi bane vyiwe ntago tukibe hururumbiye cyane byari bimeze gute mu babanyi mu bagenzi bawe bavyakiriye neza cyane bagumye muri vya bindatu uwo ngo nuwo muri quartier icambere cyabaye baratangaye ntiyibaza ko Fanny yorongogwa oya sivyo bibaza abeshi byarabatangaje abandi nk'abantu bakuze birabanezera kuko mu gihe yari yaratwariye indi wabo abavyeyi bakamwanka bakamwirukana babavyeyi aribo bakaba aribo bagaruka kumushigikira mu bukwe bwiwe ni ikintu gishimishije cyane kuko nk'umuvyeyi ashobora kukwirukana muhira akaguta akongera akaguha imbabazi mukaba kumwe ni ikintu cyambere kiryoshe cyane gose
yes reka tubifurize urugendo rwiza na cyane urukundo barimo kubera ko buri gihe iyo ufashe decision y'ikintu haba kugenda neza no kugenda nabi ariko kenshi tuba twifuriza umuntu bigende neza cyane uko biri kose nibaza yuko ubunye Norasike ngo ngiyo ukoze mariage ngo baca bavuga ati ngo ubuna kirara yambaye ikabutura ngo nahora ngo nambara ikabutura cyangwa narakora ubukwe ngo sinkiyambara ngo njyamye ngo mba njyamye ibaze wahora wimesurira kariya kantu kindani uburonse umuntu akakumesura shira umufasha gufasha ni ikintu cyambere hasbu nawe uzakora mariage cyane iyo ni surprise nawe uzakora surprise yeah yani nk'ubu usanga ndakubajije turafise sheri umufise ucuvuga ati ngo ntawe uhari arahari ubundi reka vyumva ko ahari arahari atahava fuha yes uno musi muri cinema turakora cyane kugira dutere imbere ndetse n'umwanya mbona uri kuragenda kwera ikirere kirahinduka numva shaka kumenya target ya Vava muri kano kanya ni yahe waravuye Ngozi uba wibera mu gisagara cya Bujumbura bisigura yuko target iratandukanye niyo wari ufise uri mu gisagara cya Ngozi target yawe ni ya ubu Vava yarabanje kubangira gato muri filme kuko hari undi buzima bwiwe yinjiyemo ako umwanya n'umwanya nawe azoza aje ku gatwe kiwiwe ataje uri kurasomesha aba diaspora Inzo TV turi mu usanga uri kurasomesha aba diaspora basomeshe yes ati azogaruka ari ku ruhande gwiwe ariko icyo tuzi cyo nuko twakumenye muri Inzo TV kandi Inzo yarabikoze Vava kina filme vraiment kandi ziranarabwa cyane hari nabandi bakinyi benshi mwakinana n'ubu barahari turabazi mushigikira abantu b'Ingozi bantu b'Imana bashagi comedy hariya arakabiti kuzama ngo shaki shagi n'umuntu novuga yuko ashoboye ndetse na Joachim arashoboye ndetse n'abantu bavuye Ingozi ba Kersia Dinet ba Dani n'abandi benshi cyane vraiment baragaragaje impano bafise nibaza ko arabo gushigikira so je nibaza ko nk'ubu no kugira ati bonne chance mu bikorwa uri kurategura nimba uzosubira muri filime nimba utazogaruka nimba uzocurongo ariko ubwo burozi mu bugabanye ubwo burozi ngo bugabanuke ubwo burozi niba buhagaruke ariko narigeze kuronka inkuru ivuga ati uri umwe mu bantu bafuhirwa n'umudamu wa Joachim bivanye nuko mwaba muri kumwe cyane mudamu agafuha ati ikicana kizova kintwara umugabo urumva wavyumvise birukanye gushika ku kibuye bongere bagaruke wavyumvise ku bantu ariko si ku mugore wa Joachim yabikubwiye birashika ugasanga umugore wa Joachim yidogeye mu bantu abo bantu bakaca babishira hagaragara shasi nibaza ahubwo umugenzi wa mbere fisi n'umugore wiwe ubundi yo kugira umugenza akunda kubona muri kumwe na Joachim ukumva nyine ko vyokoroha ukumva nyine winezererewe niwe mugenzi wanje fisi gusumba n'umugabo wiwe okay uti niwe mugenzi wanje fise gusumba n'umugabo wiwe ariko ibiri muri we ntavyo tuzi ndetse n'ibiri muri we ntavyo tuzi bisigura yuko ivyo muganira nivyo mwumva nyine mworekura mugashira hagaragara canke nawe akarikura agashira hagaragara kwera ko hari amabanga tubika bitaba ngombwa yuko tuyashira hagaragara so uno munsi nisha kinumva woshikiriza abakunzi ba Star TV muri kano kanya kintu cyambere abakunzi ba Star TV nuko dukomeza kubashimira cyane kurikirana ni benshi bakurikirana ibikorwa byanyu kandi nkongera kukubwira nawe ukomeze ubaha ibintu buri mwanya ubureke kubanyoteza bagume bagushigikira kugera gushika ugere aho wifuje kugera twongera tubashimira cyane yes ati twongera tubashimira cyane so je nibaza ko bavuga ati fashora fashe turi ngaho kwera twafashije nibaza ko dusa n'abasozera nikanda kwifuriza amahirwe kubera ko buri muntu wese arakora ikintu kandi buri muntu wese bafise amahirwe yewe no muzi ushobora gukora kino ntikigende neza ariko ugakora kiriya kindi kagenda neza ushobora kudandaza itomati zigahomba ariko ugiye kudandaza zikaranga zikunguka buri kintu cyose gifise umwanya wacu kandi iterambere kugira riza ku mwanya wacyo so reka dushikikirane it's another day another blessing another chance guhura n'abakunzi ba Star TV kandi bavuga ati fasha warafashe turi ngaho kwera twafashijwe
I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Avant de gagner la guerre extérieure, vous devez gagner celle de l'intérieur. Imbere yuko dushigikira ivyo hanze, tumaze tuganye ivy'iwacu amabigende neza cyane. Imana iguhezagire cyane. Wakoze kudutera iteka mu bwami bwa Star TV. Nubundi munsi nibaza ko tugukeneye tuzokubona. Na cyane. Yeah, ubundi byo twatifuza kubazane baza ko vyagenze neza. Twaze neza none. Cyane. Cyane mani bahezagire. Thank you so much bakozi ba Star TV. My name is Starboy the Sheep. Imbuga zose ni Starboy the Sheep. Ushobora kumbona ukamfollowinga, ukambaza buri kibazo cyose wifuza. Hari abaducafuza, ari nabifuza kuducafuza. Ariko bakabikora ubundi twe tuba duhari twimereye fresh. Tuba twihari twibereye nka kujya kurukwavu gwibereye mu ishamba ariko rurarisha, ariko rumaze kubona ugwirukanza, ruriruka rukagenda. Ubundi rukiruka ndetse rukanashika aho gwifuza kugera. Imana ibahezagire cyane. Thank you.